Hallelujah. Hallelujah. Numva ndyohewe kuba ndi hano aho tugiye gusangira amajambo y'Imana muri uyu mwanya muto dusigaranye. Mfise ijambo riri ku mutima wanje Imana yampaye ngo dusangire. N'amajambo agize iminsi anyubaka kandi nipfuza ko twoyasangirira hamwe. Bwira mugenzawe Agatama k'ibwami Gahora KAB0NYE. Iki ni igice kigira kabiri c'Agatama k'ibwami Gahora KAB0NYE. Isi irafise abantu babona cyane mbere abandi babise imbonera kure. Bivuga ngo umuntu araba akaraba kure, mugabo naho umuntu yoraba kure nta uraba kure ngo abone kure nk'umuremyi yaremye isi n'ijuru. Iyi ni Imana ikwiye kwitwa iryo zina, ibona byose ikabibonera icarimwe, ibera hose icarimwe, ishobora byose, nta kiyinaniriwayo. Amajambo yuko Agatama k'ibwami Gahora KAB0NYE ndakagarukana ku batubereye ivyitegererezo vy'ukwizera. Amajambo twumvise mu mwanya uheze ko abadafise ukwizera badashobora kunezera Imana. Aba bantu bagize ukwizera uraza kubona bavugwa ko ari Abrahamu, Isaka na Yakobo, abo Biblia ivuga ngo umugisha isi yose izowuronkera muri bo. Hari ivyo tubigira ko rero. Maze igihe nibaza ku mutama yitwa Yakobo, nawe yabaye muri ugo rukurikirane rw'abantu bagendanye n'Imana. Bagendanye n'Imana babanje gukora amafuti muri kahise, ubuzima bwabo bukabigisha, hakagera igihe bageze mu zabukuru bagasigara babona nk'Imana, bakavuga nk'Imana, bagakora nk'Imana, aho ivy'ibishobisho by'ubuzima bitaba bikiri muri bo. Bijya abantu bitwararika bagasigara babona bati twaravyitayeho, naravyitayeho, naravyitwararitse, kuko uwo ngomba kuvuga igituma nshize muri rudende nuko ari Yakobo. Dusoma amajambo y'Imana. Dusoma amajambo y'Imana, Agatama k'ibwami Gahora KAB0NYE, igice ca kabiri c'ayo majambo. Uru rufatiro ndazi ko ikindi gihe twaruvuganye, turavuga igihe yarageze mu zabukuru kandi agiye gutandukana n'umubiri, agahamagara abana biwe kugira ngo agire ico abacurira. Itanguriro igice ca 49 umurongo wa 6 tugeze ku murongo w'indwi ni 20 gusa. Avuga ngo Yakobo, avuga ngo reka duhere ku murongo wa 5. Simeoni na Lewi baravukana. Ibigwanishwa byabo ni ivyicanyi bakoresha ku manyama. Mushaha wanje ntukajane mu nama zabo, mutima wanje ntugafatanye n'ikoraniro ryabo, kuko uburake bwabo bwabateye kwica abantu, bagatema n'ibitsi vy'inka kugira ngo bimare ishavu. Uburake bwabo burakavumwa kuko ari bwinshi, n'ubushangashigwe bwabo kuko ari ubwaga agashinyaguro. Nzobakwiragiza mu ba Yakobo, mbashwiragize mu Bisirayeli. Imana idufashe cyane. Naba bahungu babiri, inyuma yuko twari twavuze kuwitwa Reyubeni, uwasanzwe yari imfura ya Yakobo. Aha muri aya majambo turamubona Yakobo yariko araga abwira abana biwe, anabavugishwa ko ico umuntu azoba. Mu yandi majambo twari twakivuze, nongere ndakigarukane,
burya umuntu akuze, umuntu ageze mu zabukuru ari umutama, abantu benshi iyo ageze ku mfiro bagomba kumwumviriza, baraca bugufi. Aha rero ntibaciye bugufi bisanzwe, kuko yarabatumye ko ati nimuze mwese, umwe wese yagomba amenye ico papa wiwe agomba muvuge ko. Ubuherutse twari twavuze Léopold yari umuntu arindiriye ko Imana imuhezagira nk'imfura, ibyabaye kuri we n'ibyamuherekeje twarabivuganye simbigarukako. Mugabo reka tuvuge kuri babiri, abana yari yavyaranye na Leya, babiri bitwa Simeoni na Lewi. Aba twumvise amajambo abavugwako, babiri bavukana. Igituma yabavuga ko ibi bintu muraza kubona avuga ku burake, ubushangashigwe bwabo, akavuga ati ibyo ari byo byose umutima wanje ntuzujane nabo igihe cyose bazoba bakoranye, mushaha wanje ntukaje mu nama zabo, mutima wanje ntugafatanye n'ikoraniro ryabo. Ca wibaza abandi iyo bariko bavuga iby'ubutware bw'abavyeyi babo, hari n'abandi bavuga ati mana ya papa, mana nabonanye papa, ntabara mpishurira ibi bibazo ndimwo, kugira ngo impwemu yawe ko ndakarakawe nshobore kuronka ingene ndingariza iki kintu. Sinzi ko murabona ko umuntu ashobora gushika mu bibazo aho usanga utagira umuntu wohanuza, utagira umuntu wobwira. Mugabo Imana ishimwe kuri twebwe abizera, naho utoba ufise papa sanzwe yo kugira inama, turafise Imana mu ijuru, mpwemu yera arashobora kuturongora akatugira inama mu bitubanye ibintu bikomeye. Mugabo hari ahantu abantu batagira Imana bashobora kwibaza ati none hanogirwa inama nande? Muribuka Sawuli igihe byari bimukomeranye ko yigeze kwibuka kuja kurondera Samweli, nawe Samweli atakihari, kugira ngo azamubwire inama. Mugabo mwibuka inama yaronsi yariyo igihe agiye kuraguza, kandi yari yaranse kuraguza igihe yarakigendana na mpwemu yera. Arondera uwo mugira inama, yibuka ko hari umutama yitwa Samweli yari uvugishwa n'Imana, mugabo ntakihari. Ubu rero agiye kumuhamagara ngo umuzimu wiwe uze umugira inama. Aha ngomba guhitana ayo majambo ngo ndakubwire ko mu bintu bikomeye hari umuntu agomba kurondera uwo mugira inama, umuntu yomufasha mu kibazo ciwe, ngo yumve umuntu yomuha impanuro nziza. Mugabo mwibuke impanuro yaronse ntiyari nziza, yamubwiye atumvyurira iki ngaha, aha umvyuriye iki? Ubu rero kumvyuye ukagomba guhanuza abatakihari, ejo mango nkaya nawe tuzoba turi kumwe ngaha. Ayo ntiyari amajambo amuhumuriza nk'umwami, yari yarataye Imana. Shubona rero Yakobo ariko arabwira Simeoni na Lewi ati umutima wanje ntuzujane n'aba bahungu, kuko ingene bameze, ingene nababonye nabasuzumye, uburake bwabo, ubushangashigwe bwabo, ingene bashobora guhitana ikosa ryabaye, bagaca bahitana abantu bakica, bagahitana ibitungwa bakamara, ivyo badatwaye bakabica ibitsi. Ivyo abonye Yakobo, kuko yabibonye akiriho, aravuga mutima wanje aba bana narabavyaye, mugabo nabana babi, nabana babi. Reka dusome amajambo aboneka hariya mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 34, 1-2, 34, Itanguriro 34, 1-2. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Shekemu yonona Dina umukobwa wa Yakobo. Dina umukobwa wa Leya na Yakobo bavyaranye, aragenda aja kuramutsa abakobwa bo muri ico gihugu, maze mwene Hamoni umuhiwi atwara ico gihugu yitwa Shekemu. Aramubona, aramufata, aramusindira, aryamana nawe. Ni wumva ngo aramusindira, sinzi abafise Bibiliya zindi hajya zihinyanyuye ivuga ngo iki? Amufata ku nguvu. Uku kumusindira bivuga ngo yamufashe ku nguvu, kuko ibyo gufatana ku nguvu si vy'uno munsi. Nukuvuga ngo muri kahise barafatanye ku nguvu, nubu hari habuzukuru babafatana ku nguvu, nabo nyene babandanya bafatana ku nguvu.
ivyo byarabaye muri kahise. Mugabaha tubona iki? Mu bana Yakobo yabyaranye na Leya, mwibuke umwana wa nyuma yari umukobwa uyitwa Dina, yari umukobwa mwiza, umukobwa w'akaranga, kandi yari umukobwa umwe mu bahungu bashika 6. Ucubona rero Biblia yivuze ngo uyu mukobwa bashitsi Kanani yagiye kuramutsa kujya abakobwa nyene baramukanya n'abagenzi babo. Mugabo kubera ubwiza bwiwe, umwana w'umwami abona uwo mukobwa, amubonye ntiyiri warabaza ati none nuwahe nokora iki, ko yari umwami niyo yari gushaka kumukwa mu buryo bumeze neza byarakunda, ariko aramwihereza amufata ku nguvu. Amufashe ku nguvu aramugirira n'abaramwonona. Hanyuma Biblia usomye hepfo gatonyi ku murongo wa 5 uraza kubona Yakobo ngo nuko Yakobo umurongo wa 5 yumva yuko Shekemu yononye Dina umwana wiwe, ariko abahungu biwe bari ku musozi baragiye, nuko Yakobo arihorera gushika baje. Ivyo byabaye Yakobo yabimenye abahungu batarabimenya. Mugabo nk'umutama aravuga ati ibi bintu bibaye ni ngorane, kandi ivyo murabizaho biciye mu miryango. Umuntu mwana bafashe ku nguvu uraza kubona uruhagarara rwaduka mu miryango y'impande zose. Yakobo rero nka se w'umwana, nk'umutama akuze amaze kubona ibitari bike, aravuga ati aha ibara riradutse, biragenda gute? Mugabo aranuma. Inkuru zirashikira rero Lewi na Simeoni ati murazi amakuru, hajya mushiki wanyu bamufashe ku nguvu. Urumva baciye baza bafise ishavu rikomeye. Amakuru yandi ni wabandanya gusoma ngaha ucubona uruhagarara. Mugabo se w'uyu muhungu yafashe umukobwa w'abandi ku nguvu yari umwami, araza aringinga Yakobo, yinginga nabo bahungu ati ndabasavye n'ukuri tubije inama ntihagire ibara rigwa, mugabo mudukundire tuje inama dusabe dutanga inkwano, mugabo ntibibe birebire. Mbega ubwo sibwo buzima tubaho mu miryango. Iyo ivyo bishitse ubona imiryango y'impandi zibiri, na cane cane uw'umuhungu avuga ati ntibibe birebire, mugabo naho bavuga ati ntibibe birebire, mugabo umuryango w'umukobwa uba wababaye, haba habaye ikintu kitategekanijwe, umuryango utiyumvira. Ati reka tubigire bigufi, mudukundire dukwe, hanyuma abo bana babane. Hanyuma Simeoni na Lewi bavuga bati ivyo birashoboka, mugabo bababaye. Ati mugabo mudukundire ikintu kimwe, twebwe ntidushobora gusabiranira n'abapagani, twebwe turabakebwe, mugabo namwe musanzwe mutakebwe. Turasavye kugira ngo mushobore gutwara umukobwa wacu, mwese abitwa abagabo mudukundire mukebwe, mudukundire mwese muje kwiyando. Mwese atanumwe avuyemwo muje kwiyando, kuko nimbwa mu propose ko duzohora tubana tugasabiranira, abagabo mwese mukebwe. Mugabo uravye iryo jambo, abo bahungu ba Yakobo ntibabivugishijwe no kurondera ukwera, haramutego bari bateze. Kubera ko bakeneye umukobwa, kubera ko baguye mu bicumuro, umwami yari afise itegeko acabwira abo mu gihugu cyose. Atumviriza rero, aragenda agira inama abantu, aterega abantu sabantu babi, nahari nyambukira baje mu gihugu cacu, ati bajya abantu nibeza, bafise amatungo, bafise inka, kandi n'imiryango yabo ni myiza cyane. Ati mugabo kugira tubana amahoro, baduhe n'ujya mukobwa wabo, badutegetse ko twese dukebwa. Umwami arakebwa, niwe yategezwa gutanga akarorero. Umwami arakebwa, umuhungu arakebwa. Muri kahise abantu baba mu bisagara, aho bose baca muri portail imwe mu gusohoka.
umwami n'umuhungu baja ku muryango. Atumviriza rero mwabantu mwe, umugabo wese n'umuntu wese yitwa umuhungu, umviriza, hatwaronse abashitsi kandi beza bakeneye ko tubana, kandi turakeneye gusabiranira, nabo badusabire natwe tubasabire. Mugabo condition nta uca ngaha akuri portail atagize gute, adakebwe. Ucubona abantu barakebwe urukomba amazi, atanu wa kirazira asigaye, hari sekeza ryo gukeba. Nari kukubaza ngo ugere mugenza bati mbega warakebwe. Ikino kikubaza kuko nzi ico ngomba kuvuga nigikurikira. Uraza kubona abahungu ba Yakobo bari bazi ico bagomba kuvuga. Umuntu yagiye kuyando wese turi kumwe ngaha arazi ingene bigoye. Uratambuka intambuko ya mwende mukaone, sivyo? Uratambuka intambuko itari itegekanijwe. Ugiye kuyanda umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, wo kugira ngo wiruke akakwirukako. Mbe burya wo kwiruka? Wo kwiruka. Aha gatego bari bagateze. Simeoni na Lewi baravuga bataha ico abagabo bose babakevye nabo kumbe bari gukarisha intambi, bari gukarisha ibikenewe byose. Umunsi ugira gatatu hajya bakanashijwe bien baca baraza bahitana inkota. Nta mugabo numwe yashobora kwigwanira, nta numwe yashobora kuvuga ati ndagwaniriye igihugu. Bose bambaye ibikwembe mu gutambuka ni guki, sivyo? Babaja ko babirukako, barishe kuva kuri umwami, umuhungu wiwe, abagabo bose baba mu gihugu barabatikiza, bahitana ibyabo byose baratwara, baranyaga. Yakobo ariko arabyitegereza akavuga ati kumbe babahungu bari banyegejemo akantu ko kwihora, ntibarondera ukwera, ntibarondera ngo abantu bakebwe mu mitima canke bakebwe mbere ku mubiri, kuko bakeba ku mubiri kugira ngo babe bamwe nabo. Bari bafise ikibunzi inyuma, bari bafise ijambo ryitwa kwihora. Kwihora niko bari batunanye mu mutima, bariko barabikora ivyo. Yakobo arabibona ati ibyo ari byo byose aba bahungu ikintu bagize, ntibagize ikintu ciza cyane, kuko twebwe turi inkehwa ngaha, twaje muri bo turi bake. Ubu rero bazokorakorana iyi miryango ishika 6 iri muri iki gihugu c'ikanani, hanyuma baheze batusimbire ko ijoro rimwe nta nuwa kirazira azosigara. Urabibona mu vyanditswe vyera, niwe bandanye usoma izo nkuru turiko turasoma. Yakobo biramubabaza mu mutima. Igihe cyose Yakobo yabaye ngaho yamenya ati abahungu banje barankwegeye, kuko nijoro rimwe tukazokanguka twese baturigise. Ibyo Yakobo abitunga mu mutima, yagumye asenga Imana ati Imana, aba bahungu ikintu bakoze si ciza, mugabo niwe wavuze ko uzotugabira igihugu gitemba amata n'ubuki. Ntugende ku by'abana banje bakoze, mugabo ndakwinginze umbabarire, uhunike imitima y'ubu bwoko, ntibahave badusubiriza mu ndumane. Aha ngomba kuvuga iki bene data? Yakobo yaramenye ico bita kwihora ko atari ikintu ciza. Ikosa ryari ryabaye, mugabo ntiyashaka ko barikosora muri ubwo buryo. Yakobo biramubabaza. Hari abantu benshi y'amatati yadutse. Iyo amatati yadutse, musanzwe muza ahantu haba abantu ha murundurundu. Iyo hari ibibazo vyadutse, aha twese ntitubitorera inyishu kumwe. Hari umuntu bashobora kuba barakomerekeje mu mutima, bakagukorera ikintu uvuga ati jewe vy'ukuri iki kintu sinzogenda ndagihebeye, uba abantu bankoreye iki. Mugabo uyu Yakobo yari yaramenye ko ahari abantu ha murundurundu, kandi ko amatati asanzwe hari mu kuyatorera inyishu atari ukwihora gushikaho wo kwipfuza gusubiriza mu ndumane umuntu yagukoreye ikosa. Mvuga iki kubo turi kumwe ngaha? Ndazi yuko bishoboka mu buzima bwawe urafise abantu bakubabaje, nguko
bene Lewi bene Yakobo Lewi na Simiyoni bari bababaye ku bwa mushiki wabo. Imvo bababaye niyo nawe byo kubabaza nanje kambabaza. Mugabo Yakobo yavuga ati uko siko byari gutorera inyisho. Aha turi kumwe n'abantu bashobora kuba barakomeretse mu buryo bumwe canke ubundi. Aha hariho abantu bagendana ibiguma by'ababakomerekeje. Hari abakomerekejwe n'abavyeyi babo, hari abakomerekejwe n'abana babo, hari abakomerekejwe n'abo bakorana, hari abantu bakomerekejwe n'ikibano muri rusangi. Ushobora guha amazina atandukanye. Aha harashobora kuba turi kumwe n'abantu bafise imihigo mibi. Umuntu reka ndababwire ko hari abana abavyeyi babo bakomeretsa, ukabona umwana agendana indundu afise iciyumvira ati rindira nkure jewe papa nzomwereka. Kandi ahandazi ko hariho abantu bashobora kuba barenganye ivyo mugabo ubwo buzima barabuciyemwo. Umuvyeyi wawe ari karaguhana wewe ugatunana iciyumviro ngo reka igikenya ntikirakura aho nzokurira nzomwereka. Hari ababigira imigambi gushikaho babishira mu ngiro. Hari abakobwa usanga bamama babo bariko barabahanura bagira ngo canke mbere bakanabahana, hanyuma agaca avuga ati rindira nanje nzokwereka. Hari abantu batagicana waka hejuru y'ivyo kandi afise imihigo yo kumugirira nabi. Ndababwire ngo ikosa ntirivugwa n'irindi. Igihe umuntu agukora yikosa akagucumurako warakijijwe, umuntu harahacumura aguye mu caha giturumbuka. Mugabo wewe yugize imigambi yo kumusubiriza mu ndumane, si ibintu bikugwa ko giturumbuka. Urafata plan ukabitegura, nimba ari byo ukoresha amahera ukayakoresha mpaka umusubirize mu ndumane. Ivyo buzima niko butubwira, niko butwereka. Mugabo ndavuga ngo wakoze igicumuro ca mbere nuza gutegura ica kabiri imbere y'Imana, ntibibaze ngo iyo mitima ibiri Imana yicira urubanza kumwe. Hari abantu biyumvira ngo arashobora guhana, arashobora gusubiriza mu ndumane umuntu yamukoreye ikibi ku rugezo agatima kiwe kovuga ngo koma ndakweretse ko nanje ntasanzwe. Imana mu ijuru irafise ingene ibona ibintu, ingene ikora ibintu neza. Burya igihano wohana umuntu ntiwomuhana nk'ucumana yomuhana. Abaroma 12 19:20. Abaroma 12:19 kugeza ku murongo wa 20 ni 20 gusa. Abaroma 12. Abaroma 12:19 kugeza ku murongo wa 20. Aba nkunda ntimwihorane ariko muho buryo uburake bw'Imana, kuko handitswe ngo guhora nukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko ni kuhora hagize. Ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhicanwa. Kuko niwagira utyo uzoba umurunze kwa makara yaka ku mutwe. Ikibi coye kukunesha yamara ikibi kinesheje iciza. Muvuge muti amen. Ndavuga ico umukozi w'Imana Paulo yari kavuga ngaha mu gitabo c'Abaroma, abwira abagororotsi. Hari abantu biyumvira ko bo kwihora umuntu neza neza kunganya uko Imana yomuhora. Mu ijuru hari Imana iteye ubwoba bene data, kandi dashobora kuzoreka ikibi gikozwe ngo ireke kugisubiriza mu ndumane. Aha Paulo abivuga neza ati reka kwihora, kuko wowe ntiwobikora neza nk'uko Imana yobikora. Umwansi wawe ngo niyasonze ugire gute? Umugaburire. Niyagira inyota umugirire gute? Aha hari banga rikomeye. Ibi nabivuze nti uyu Yakobo turiko turavuga yari yaratahuye ko ikibi abahungu biwe bagomba bakore, ahubwo kizoca kivyara ikindi kibi kurusha. Burya hari umuntu avuga ngo jewe ngo hari icondi, akiyumvira kurenganya umuntu, akiyumvira kugirira nabi umuntu. Hari aho ugirira nabi umunyantege nke ukiyumvira ko mu ijuru Imana ihoze. Mugabo umuntu w'umuhinga
hajya iyo uje kumugirira nabi akagukomera amashi umurenganije ati muvyeyi urakoze jewe nta magara ngira, harabarenganywa mu buryo bwo kuburanywa, harabarenganywa mu kazi, harabarenganywa mu miryango, amatongo murazi Burundi yarakoze ibara, umuntu aza akagutwara akantu arafise ivyo afise akagomba kugutangirira akakubwira ati wewe naho wojahe nzoguherera uzopfira ku nzira, uramubwira ati nyakubahwa jewe nta magara mfise ahubwo gatware utwarane nako nari mfise hanyuma wewe Imana izuguhezagire. Wibaza ngo Imana izovyihoza ngo nuko uwo muntu ari umunyamagara make, wewe wibaze ngo wamushoboye ugenda urirata wigamba ngo yagira ngo jewe ndi umwana, ngo wagira ngo jewe turangana nawe. Mwene data jewe ntitungana, ngabo ndakubwire nawe kutangana ni yakuremye. Hari Imana mu ijuru ituruta twese kandi umunyakuri. Ibi Yakobo yari yarabimenye. Nagomba muri aya masaha make dufise mvuge ngo urashobora kuba ufise icupfa na mugenzi wawe, urashobora kuba ufise imihigo mibi yo kutarekura ngo ureke Imana izimucira urubanza uwo muntu ariko arakugirira nabi ukiriho. Imana ndishobora kwemera ko akarenganyo gakozwe n'umuntu kugikenye Imana azoguma yigize umuntu akomeye ngo igende itamwururukije. Nari kuvuga byinshi by'uburoro mwebwe muzi, abagabo bakomeye akurenganije ucuvuga turakoze nyakubahwa, mugabe jo nawe akarenganywa n'abandi bamurusha inkomezi, kuko mwisi nta mugabo abura umugabo mukuru we amuruta. Uri icuri Imana ishimwe, mugabo ntiwibaze ngo icuri ukirusha abandi bose bahari. Urafise icuri ku rugezo rwawe, mugabo kwitonda ni byiza, kutarenganya umuntu ni byiza. Ikosa ryari ryakozwe bene Yakobo baritwosora ukuntu kutari kwiza. Uguhora rero Bibiliya ivuga ngo nuko Imana. Yakobo yari yarabimenye. Bene data, hari ikirengeye ibintu byose umuntu yo kwiyumvira mu buzima. Ikintu cyose gikomeye, ikintu cyose gikomeye nta gikomeye kibura ikikirusha inkomezi. Abaheburayo 10 umurongo wa 29 31. Abaheburayo 10 29 31. Uyu mwanditsi yandikiye Abaheburayo 10:9, Abaheburayo 10:29 31. 10:29 havuga ngo mugira ngo umuntu ntazoba kwiye guhanwa birushirije cyane asiribanze amaraso y'umwana w'Imana akiyumvira amaraso y'isezerano yamwejeje ko ari gihumane agacokora muhemu w'ubuntu, kuko tuzi yuko wavuze atuguhora nukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko kandi atuhoraho azocira urubanza abantu biwe. Erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Birateye ubwoba, reka ndababwire ibihano byose bibaho, kwihora kose kubaho, mugabo ivyo turabigira kugira ngo twimare ishavu, turimarire kuvyo umuntu yovuga ati bwa bundi narihenze. Reka tuvuge yuko hari umuntu aruta Yakobo. Yakobo yarabibabikiye abana biwe, arabibabwira ageze ku mfiro, kandi nta washobora guhindura ivyo ahejeje kuvuga. Uwo wari umuvumo canke yari amajambo atari meza azobaherekeza, ingene azobashwiragiriza muri Israeli bakaburi uburagamo. Ndavuga ngo mu ijuru hari Imana. Umwanditsi w'Abaheburayo avuga ati namba hariho abantu bapfa ibintu, umuntu agapfa ikintu n'abantu, ikigukomere canke ikintu wiyumvira ko ari igiciro, reka mvuge ko Imana nayo irafise ikintu c'igiciro, ikintu c'igiciro yatanze. Umwanditsi ariko aravuga ngo mbega usomye aya majambo duheje gusoma ku murongo wa 28
ngo mugira ngo umuntu ntazoba akwiye guhanwa birushirije cyane asiribanze amaraso y'umwana akiyumvira ayo maraso y'isezerano yamwejeje yuko ari gihumane agacokora mpemu w'ubuntu. Aha agomba kuvuga iki? Agomba kuvuga ku kimazi cyatanzwe. Burya ico kimazi cyatanzwe Imana yagitanze bivuye ku mutima kugira ngo ico kimazi umuntu wese acakire. Tumaze iminsi twiga ikimazi kivuga ngo iki inyigisho bwa Yesu Kristo kimazi cyacu. Aha abize Yesu Kristo kimazi cyacu muraza kubona ingene Imana yatanze Yesu Kristo ngo atubere ikimazi. Mugabo hariho abantu bari ngaha turi kumwe binjira basohoka ntibamenye ico kimazi cyatanzwe. Ico kimazi cyatanzwe abanse kucakira ngo bacemere Yesu ababera umwami n'umukiza. Hari jambo bazobwirwa atarindi risubirwamwo. Aba bene Yakobo babwiwe ibintu nase kandi se bakunda. Aha bigereranya nuko ingene Imana ikunda abantu bose. Mugaba banse ikimazi data yatanze yitwa Yesu. Umuntu akibera mu ishengero ataramwizera ngo amwakire nk'umwami n'umukiza wiwe. Ndavuga ngo ico Imana ntishobora kukiguhebera. Umurongo wa 29 uvuga ngo 29 twawusomye. Umurongo wa 30 uvuga mugira ngo 29 mugira ngo umuntu ntazoba akwiye guhanwa birushirije cyane asiribanze amaraso y'umwana akiyumvira yuko ayo maraso y'isezerano yamwejeje ari gihumane agacokora mpemu yera. 3 kuko tuzi yuko wavuze atuguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko kandi atuhoraho azocira urubanza abantu biwe. Abantu biwe bigomba kuvuga iki? Abantu bose baremwe n'abantu b'Imana, kandi ni ngombwa ngo umuntu wese azocibwa urubanza rw'uyu mutama rusha ubutama Yakobo kandi anumye ari karabona n'agatama karuta abandi batama. Nimba ari ubutama bw'ibwami bubona ibintu bukihorera mugabo bubona ibiriko biraba. Hari Imana yo mu ijuru ibona ibiriko biraba kuri wewe kuri jewe. Hari bikorwa ku murango, hari bikorwa no mu ijuru. Mugabo iyo mu ijuru irabibona. Ndavuga ngo hari Imana izohora umuntu ukugabitanya kose umuntu yagabitanije, kandi niyaheza kuguhana nta muntu azokuvugira. Ino mwisu umuntu aragufunga agufungiye ubusa ugaca ku wundi muntu agaca avuga ati rekura uwo muntu, kandi kuko bivuzwe n'uwumuruta aramurekura. Mugabo umwanditsi ari karaheraheza iki gice ku murongo wa 31 avuga ngo erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Ninde yo gukura mu maboko Imana yamaze kugucakira? Ndavuga ngo nta muntu yo gukura mu maboko, nta wikuzimu, nta muntu mu bantu umunyacubahiro yo gukura mu maboko. Aha umwanditsi avuga ati hari kimazi cyatanzwe waracakiriye. Yesu n'umwami w'ubugingo bwawe. Bikaba bitaruko ndakubwira ngo hari Imana mu ijuru idashobora kuzokurekera ikintu na kimwe, na cyane cyane kuba waranse kimazi yatanze citwa umwana wayo. Reka ndangize nsozera mvuga iki. Hari abantu baba bari ngaha bafise ingene bagomba kwihorana. Hari abantu bafitiye akazikira akazigo uyu nuriya wiyumvira ngo uzoshira mu ngiro. Reka bene data baduge aha hejuru. Reka usaba Imana imbabazi. Imana irashobora kubikora neza kuruta. Mugabe ikigira kabiri, turi kumwe n'abantu binjira basohoka bagakora ukugabitanya k'ubwoko bwose, mugabo bakigira bagasohoka bakiyumvira ngo Imana sihiri. Uyu mwanditsi avuze ngo hari kimazi cyitwa Kristo cigishwa ku murango no mu ijoro, kandi ubutumwa bwiza ntaco bwoba bumaze ari umuntu kuza tugasayangana tukaririmba tugatazira tukagenda, ntaco byoba bimaze. Aha tuza kugira ngo tuvuge Kristo yapfuye akazuka. Umuntu ataramwizera, hari umutama rusha batama kandi afise ijambo rya nyuma. Bibiliya ivuze ngo erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Ni wayikorokera mu maboko ikagomba kugira icivuze, ninde yo gushikura mu maboko y'Uhoraho? Turi kumwe nga ndavuga ngo urashaka kuringaniza ubugingo bwawe, urashaka ngo uburake bw'Imana ikindi gihe ntibuze kuziriringire.
urashaka ngo Imana ntizi kuvuge ko amajambo mabi ati naho wasenga narinda kuza warasenga ugataha mugabo ntiwari bwo wihane ikimazi natanze waranse kucizera ngo ucimike ndagomba nguve hasi aya majambo kiyumva haragatama k'ibwami Yakobo yavuze ku bahungu biwe mugabo hari umutama rusha abandi batama akuzi anzi ukaba utarihana uhaguruke ukaba ufise ibyo mupfa n'Imana umunsi n'uyu urashobora kwitatura n'Imana yo mwijuru va hasi dusenge kandi sinza guhamagara umwanya muremure ivyo twavuze ubutumwa mwiza mu Kirundi hari ico upfa n'Imana uhaguruke kugira ngo dusengere ubugingo bwawe ufate ingingo kuko udafashe ingingo Imana yizofata ingingo va hasi bahati dufatanye mu masengesho Imana irateye ubwoba bene data aha mu rusengero turaza tugasayangana tugahura umuntu agashaza akabegwa mugabo mu mutima wiwe yaraboze umutima wiwe Imana iwuzi ati wowe naho uri mu bandi ndakuzi ku murango ndakuzi mu ijoro ndakuzi ku mugoroba ndakuzi birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima va hasi dufatanyirize hamwe amasengesho umutama rutabatama ahoze yabonye kandi afise icyo azovuga ata muntu yomuvuguruza va hasi dusenga Imana va hasi nimba wumva hari ico ugomba gutunganya imbere y'Imana bicitwa no munsi uve hasi kandi uhejeje kuva hasi tera intambo kushike ngaha ku neza yawe hama abakozi b'Imana bace bazanana namwe dusengere abumva bakeneye amasengesho tera intambuko mu bubangutsi muze batama muzanane nabo kugira ngo dusenge Imana irateye ubwoba n'umutama rutabandi batama abatama hariho ivyo babona abana bakora by'amafuti agahora mugabo ntuvuge ngo umuvyeyi ntiyabonye hari abasore hari abigeme bazwi ukuntu bazwi mu miryango papa naho ataco yovuga mama naho ataco yovuga mwijuru hariho Imana ifise ikizovuga ku bugingo bwawe mugabo ugomba ku bugingo bwawe butabagwa ubugingo bwawe bugasubizwa itoto ukava mu rupfu ugashika mu bugingo hari umutama rutabatama yaratanze ikimazi yaratanze Yesu Kristo ivyo bikunanira hari ushobora kubigufashamwo ugatabagwa